Okay, ndizere yuko mumeze neza bivanye naho muherereye. Muri kumwe na Mr. Julius 257 all the way from muri Edeni. Jesse mparira kuvuga, sintinya kuvuga yuko mva muri Edeni. Umwana wa Neva. Yes, afise impano. Mwabonye impano yo kunyuganza izuru. Bo hama ejo naratembereye muri Europe mpura n'aya mazu nkuko muyabona aya mazu ahantu ari muri Europe nari muri Europe nja muri Amerika mpura n'aya mazu ariko umwana w'ubwe ntiyashatse kumenya ariko aratahura ico ndiko ndavuga. Mwabonye aya mazu meza aha si muri Europe si muri Amerika, aha ni hehe? Ni kwa Neva mu Burundi. Ya sha umuntu akunda kuvuga yuko Burundi butaratera imbere, ubundi budateye imbere, ahubwo navuge ku ruhande rwiwe yuko adateye imbere. Aya mazu none aya mazu ega bwa wundi umwana yanka ntihakura. Twebwe rero kubera tutari mu Burundi, tutari hafi, baraduhenda bakatubwira birya no bino nyene ibiki n'ibiki, mugabo rero bari kuri tere abariko barakora vraiment. Ndabire aya mazu mu ndabire sha je ndabasavye itike nditahire ngende kuraba igihugu canje munterere jewe ntahe ndabe yuko ivyo bahora baduhenda yuko ari vyo canke atari vyo. Dora amazu mu Kinyarwanda. Sha umuntu avuga yuko Uburundi butaratera imbere, Uburundi budateye imbere, nta bwenge afise, nta makuru afise. Erega niho bakigwanira abahungu. Ndabire laba aha si muri Amerika, si muri Europe, si muri Azi, ni hehe? Mu Burundi. Je ndatangaye. Okay, hama usigaye mugire ibihe vyiza, reka tubandanye n'akazi. Hama abari Zambia vraiment respect sana, muradukurikirana kuri Facebook, muri abantu b'umutima, hama mukomeze kugira commentaire, like na share. Ya mundabire aya mazu yari mu Burundi, he yubakwa na bande Sabarundi bakunda igihugu c'u Burundi.